umva ndashobora kuba numi kuba mbuzi ico novuga ayabaza aya yo qu'est-ce qui va pas baby urumva udongo ndaje hinge gato akazi ma micro narafashe kenshi none wabihevye cyane ngo satuvuga rero ndaje rero akazi ni kuvuga yuko muri iyo 35 miliyari mo 5 kilo y'umuceri na 5 kilo y'ibiharage. STV, every story matters. Yes, hello, reka ndabaramutse bakundi ba STV nkaba nizeye ko merewe neza bivanye naho muherere. Reka kandi twenda bayikaze mu kiganiro. Bon, c'est pas ikiganiro comme tel n'umuvumbura. Umuntu tuje kuvumbura sino mubabwira ahubwo ntabatebeje. Tugende directement kuko na bintu birebire mfite novuga muri introduction. Honyene nje numiwe. Jo twende. Angalia kwanza kamera. None reba kwanza kamera. Oya reka. Reba kamera abantu bakubona. Oya anja. Ahubwo njewe bantu rabe kamera matatu vugana nanje cyanda kubaza kuvajyana. Nje kuvajyana. Ibi ahubwo nyine kuvajyana nanje ndakubaza. Raba bantu rabe abakundi ba STV bamenye uwo turi. Fabisa. Kamera manje. Mwangalisha mu maji. Umva ndashobora kuba numi kuba mbuzi ico novuga ayabaza aya yo qu'est-ce qui va pas baby sinome kwanza tugira madina yawe yose cyanda kugira kubera ikinda kugira nibiki qu'est-ce qui y a zimanje yose nishimwe andi amazina y'ababyeyi andi the MC Mr Solution Mr Emotion from STV urumva turi kumwe na manager STV manager manager wa STV Mr Solution Mr Emotion mumukurikirana uramutse ndabizi umva ndabaye décourager rega ni ndazi bawugiye ko ngwaye oya nibambye ko gwaye gusa ndagusanze hano hano mu cyarama quartier vyayo mu cyarama me uri kurakora ibi mubakumenyereye mu bakuzi mu bagukurikirana ejo ni Noel arabizi none ejo ni Noel nziza d'abord yatwize rero kuba ndi ngaha abafana banje cyane barazi ko kenshi cyane bitari kirenga ariko kimwe ku agenda yawe ndafise intumbero ndafise icyo ushaka gushaka ndafise komano bisigura niyo mpamvu kubona nawe uri ngaho ndongera sema même si ntabishaka ariko sema rero nibaza ko ngaha birarenze none uvuga ngo ejo ni Noel none wabuze amahera ya Noel ko tuzukora kandi tuzukora cyane none byagize gute nje n'ubu nabyo ndatawo ibi kino ega nane sindakora kuba uri kura uri umufone uri mana dusanze nukuri kwimana amaguru no ariko radugumira ntiwarazi ko nabikora mu bantu tohora ibyo bintu nuko yo mana anje urumva udongo ndaje hinge gato akazi ma micro narafashe kenshi none wabihevye cyane ngo satuvuga rero ndaje turi saa munani tumenya ko udongo aha bacha bamayo aya ende warukuze rero je numve ayo mahera atumye uza wisiga n'ibizu hariho benshi bazi ko ari make amafaranga Toriki kibidonani bazi ko ari make Wena tori ndo muzana ubudongo abantu benshi bazi ko ari amafaranga make ni 5 mille yonyine no kumuzi
MC and Mr Solution akemera akayura ubudongo kandi maze insemere ngaha nkora abantu None- batabimenya je no muhira wabona ngiye ni style agaruka style ni microphone uraheka none ntakora woni sindi kunda gukora abantu hari byose ndabikora umva ngaho ingene ndakora barampa isaha imwe haya rero mumbona ku kazi hajye ntubona ko ncancomoka rero imbere yanjye ari gukora kubera Noel na Bonane ariko kubera yabona nzofatirwa cyane n'akandi kazi kanje hariya akandi nsanzwe ndongoye vision birazwi STV rero irafata sometime niyo mpamvu none nk'abarengana ngaba bakakubona bazi we ko we bazi kuri umuntu the MC Jean Bakuje ni episode canke je uko nagira ngo nankubita n'amaguru jewe sinshobora kandi proud numva n'umudemo wanje arabizi kuko yete naca bivuga ko arazi intumbero yanje icambere ndavyishimiye ica kabiri ndafise intumbero yanje nk'uwejo ni nowe sivyo jewe ndafise turabana mama uvura mu muryango bafise byinshi ego sinovuga ngo kumbwa amahera make muri festival ariko amahera yose araba ni make kandi ni menshi rero nashatse nowe rigende nyenca nza kongereza none ufata ibintu musi n'uko nakora ngaha ufata 5000 for city anga leta nzimwe harimo ibiro hafi ibiro 15 ufata kenshi nuko yoba 10 kilo n'ubudongo 5 kilo y'umuceri ndazanye ubudongo urumva rero akazi ni kuvuga yuko muri iyo 35 miliyari mo 5 kilo y'umuceri na 5 kilo y'ibiharage n'utuvuta bibaye ngombwa biraba bigenda bien rero ndashobora kuba mfise plan ku mahera kurajya mahera ya hariya muri STV ndashobora kuba ari kindi kintu ariko ndayakoramwo bivuze yuko ari byiza kugena nongereza rero je yintumbero sikuva ngo nzobikora iminsi yose ariko nararavye ikintu noronka facilement nkora ikintu ironkera udufaranga no bigende ibi nivyo kubera aka kazi ni kabura basabye ubwo ndaje cyangwa urusha utahi wani bakudira ATV je ndabuze nico mvugaho nyine n'ugiye ngo ashire mana we mwene muzi ko ngabanje babanje no ingo fata duheze none nibaza ko ndabizi none barakwirukana niwiyumvira yuko abagukurikirana abafanzi bawe baba badisi canke bamwe bon uko bobyakira kose we uvuga ko icambere ku bantu nzi ko ari abafana banje abonzi mubonzi ko ntitumenya abafana gusa ariko mubonzi baranze icambere ko byo kwiyemera kirirenga sinzi kujya imbere ya kamera cyangwa n'ibindi byose nivyo mfise sinkunze kubyemera ko rero ndi proud no kwerekana ubuzima usha kuko ndiko ndabubamwe ndabona kandi ati cyo bumari wewe ubaye desifu je ntari sinumva biragusha ariko icyo wonze umuntu wese atari ubuzima ni ikintu kimwe tukiri mukuru no musi kuzoborejo rero je nk'ubu ndiko narondera amafaranga ejo mugihe nubwo nogwara sinzorinda kuja gusabasaba abantu kugira bamukoze ariko mbanzi yuko ndafise ibintu tuke tukagenda nkora ejo akazi kamwe nimba ko hagarariye ubuzima ndafise ibindi nokora naramenyereye gutora igipanka y'urudo nkatwara amatafari nkatwara bomba bivuze ko ari inyungu je ndabona inyungu kandi je ndi umwana ndumujene akiri muto ndi mu myaka yo gukora ndafise ibintu byinshi icambere cyo urazi ko je ndamamisa amakindi yose mubu ndi mani ngaha ntashimye dusete tugataka cyangwa mu gushika hajya rero ka ijya kazi nari je bya STV kumva mbanze ko nzukira ibintu byose nari gukura ngo
hariho ntashikatse cyane ibyo cyo cyo oya genda ndazunguruka nafise akamoto kari w'igito shashami y'itiro rimwe ntiriye nangariangariya tubutana isipo na fanana kandi nimero ni 5 nirajya nta kintu akunda konsoma nsanzwe mfise icyo mfungura umva isabo n'ibiri mu nzu nararondeye kuko muri Steve Kinahera kandi ngenda neza bivuze ko negerezwa aya n'amahera azakujyanye na rero ufise numero imbere Imana ifashije ndafise kubona ndaryoherwa n'ikibazo ndabona enjoy ifashije imfungwa z'abandi abavaka nubwo byoba ekiri ndahaye umuntu icyo genda iyo ni mu plan yanjye afise bose kandi nzira ko cyo ndasaba n'abandi bantu baje n'abandi abandi tujye gutahura ubuzima n'iki ko twari mu Imana ntawe urayibona nibibanga nta wuzi ngo n'umusimba je turingabuye sinari ko nzobana yeri pasage nawe waruzi kusanga waruzi ko ubona kubona abo ndamangaye niwe ngira nashiwa niyo mpamvu rero wowe wishiwe arakini mimi niko natafuta faranga uratafuta nini ndakubati yanjye ni bakadenga bafite n'akadeni bijya kugana usanga uzarari kari gatabwe kari gatabwe gukunda gakurikirana eske nubona ko ari inkombe byo kuzana baba bakatira kanje n'abayedula jene bazi gatazi patacho ofisi kandi umuntu aba tuyarampunza ari cloud naje arabana n'ikinga na ofisi no munsi ndafise ubushaka sibona kandi mbahari kabona yuko ubuzima bwacu afishie aende nada cha kunyigi ko tuonde inoti aje gikinda mukwa andi gira abakora gukurikirana gire n'ababikora n'ubwira jambo kuko uno munsi birashobora kuba uno munsi ndipfa ko atari ibyo kuko nakubonye nakwiweje wari kurakora na solida iyo aba baba bajama bose baba no gusangira tugenda nk'igikundi tugasangira kandi ahatuvanye ko je bo peut-être bo bashobora kubandanya bakora ariko je baratanga ugati bo nyine barazi ni umusitari twebwe urikora ko ni uko nyine nyemera niko hari undi azonyemera kubera akazi ndatahura yuko mu bantu bankurikirana mu bafana baranje bose ntihazoburamo n'abantu cumi bavuga ati Nenda tanguye ndakuyakira kumani nipeka ofisi rero duhije icyo byo bakunze ba AC abafana bawe Steve nibaza yuko ni muhira n'abadukurikirana mu muryango wacu kandi bafise abafana batari bake Steve ni umuryango wanjye tukafomwe nakunze kwivugana no kuri sitati zanjye abazira umuryango umubyeyi wanjye Steve kuko bifasha byinshi bifasha gukora cyane bifasha gukunda akazi ibintu bya mbere byatumye nkunda akazi rero bavuze ijambo Steve ni umuryango harimo umubyeyi harimo papa mama hakabamo abavukana hakabamo n'inshuti n'abagenzi nibo baba badukurikirana hariho abadukurikirana nk'abagenzi n'abadukurikirana nk'inshuti ubwo ati kuri TV sinamuka imivumburo y'akantu sanadi nakuvumbuye mali ariko iyo nshaka nari kumwe kwiga utambonye walikuwa kala anti ntacyo nibaza ko ngo icyo udashaka bagukorera ntugikorera mugihe nanjye nzi ko ndabikora ariko yuko umuntu abikoze ndabyakira ikibi ni uko icyo nize nuko kibi ubwatsi kibi umuntu yafatana siniba kiwe sinwita kandi banapfata no mu kazi ni byiza of course
siniba sinywa itabi sinywa inzoga none jewe andi ikintu wafata mu kirenze ivyo nkajugumira n'igiki ndiko ndakora I'm proud. Reka ndagushimire rero wemeye ko tuyaga. Yeah, thank you aussi. Ndagusaba niki? Bona ndakishima ndagusaba niki? Uko nyene none wewe ndio nani bitokolate. Wow. STV, every story matters.